kuko urashobora kurya imana ntishime ukanywa imana ukayigaya neza cyane. Iyo ngwara ikunda guterwa akeshi mu bijanye n'inyifato mbi mu gufungura, hari nubwo iziterwa n'umutima mubi w'urwanko, ishari, ibintu nk'ivyo. Kuturi ntabwo tuba bacu ngo twiganze, ntabwo ukundi sije nigize uku. Tubwire nk'ibintu bitatu canke bine muri za ngeso mbi zo mu kurya no kunywa zishobora gutuma umushishito ufata. Reka ni byinshi by'ubwavyo, ariko reka je mvuge akantu isi ikunze, agapiripiri, kurya agapiripiri. Agapiripiri kurya kababa ku rurimi niyo gashika hariya gateza ingorane. Umubiri wawe n'urusengero rw'omwe muyera, rinda umubiri wawe n'ingoro y'Imana, rinda umubiri wawe niwiremye ngo wigenge, reka kunywa ukugomba, reka kunywa ukugomba, Yesu agomba ko umukorera uguwe neza. Inshuti bagenzi mukunda kudukurikirana ku mbuga zacu nk'uko bisanzwe, turabahaye ikaze twongera tubaramutsa ngo amahoro y'Imana bane namwe. Muri studio mukaba muri kumwe na Ndoye Methode, ariko kandi mwamvise n'umutumire. Nanje nitwa Ndayishimiye Methode, kananje ndabaramutsa amahoro y'Imana. Murakoze cyane. Uno munsi twagutumiye dufise icyo twifuza ko udufasha, ugafasha n'abakunda gukurikirana ibiganiro ducisha ku mbuga zacu. Ni ikibazo cy'uburwayi bw'umushishito. Twashaka udufashe ukurikije ubumenyi isi ifise, ukurikije ijambo ry'Imana, mutubwire uko umushishito ufata n'impamvu zawo n'ingene twowivuza. Yego, murakoze cyane. Umushishito ni inyama iri mu mubiri w'umuntu, ariko yakira ibyo kurya ikakira n'amazi binyuriye mu nzira yo mu kanwa, mu muhogo, noneho bikaza gushikira mu mushishito. Rero iyo nyama bitewe nuko ikora igikorwa nk'icyo, ibikwiye gufatwa neza, ikora akazi ko kunogerereza n'ibyo nico isanzwe ikora iyo nyama. Rero ibikwiye gufatwa neza, kandi iyo idafashwe neza ingwara zayo zirahari, kandi zikabangamira inyene gufita iyo nyama, urumva kwaba ari umuntu. Muri make iyo ngwara ikunda guterwa n'iki? Iyo ngwara ikunda guterwa akeshi mu bijanye n'inyifato mbi mu gufungura, ariko kandi tugiye kuvyagura hari nubwo iziterwa n'umutima mubi w'urwanko, ishari, ibintu nk'ivyo, uburyo bw'uko kuri ako kagingo kakabimvuze utoshobora kuyikira utabanje gusanga wa wundi yamanitswe yakamanikirwa isi yose kugira ngo agukize iryo shari, noneho ubone kuyikira. Abantu bagira imihangayiko myinshi, nivyo bahangayika, ishari, ishavu, bakaza kurwara nuko birashobora gutuma bagwara. Udufashe utubwire kuri ico, utubariye ngo ishobora guterwa n'ingeso mbi mu bijanye no kurya no kunywa, niho twifuza ko utubarira. Reka aho tuhisunge muri Bibiliya, kuko ntabwo tuza tubwira abantu tutagomba kubihuza n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ririkwije burya ririmo ingingo nyinshi. Muri Bibiliya rero ni Abikorinto ba mbere, igice ni 10 umurongo wa 31, bavuze ngo nuko iyo murya canke munywa canke mukora ikindi kintu cyose, mube mukorera byose gushimisha Imana. Iyo turya niyo tunywa, yego, canke dukora ikindi kintu icyo cyose, tubikore kugira ngo dushimishe Imana. Dushimishe Imana, kuko urashobora kurya Imana ntishime, ukanywa Imana ukayigaya neza cyane. None ega burya uko turi ntabwo tuba bacu ngo twiganze, ntabwo ukundi sije nigize uku, sindi bufate uku uye n'uwangize uku ngo fate ngo umubiri wanje ndawugaburira ibitabi, ndawugaburira ikibize kunsambura, uriya yangize uku yozoca bimbaza. Ubwo rero mu kurya no kunywa nabyo n'ingingo zigize iyobokamana. Ningingo zigize iyobokamana. Umuntu agomba kurya akanywa nk'uko Imana yategetse, bitanyuranye nuko Imana, kuko urumva yuko Imana ishobora
ikubahwa igashimwa cyangwa se ntishimwe bitewe no kurya no kunywa. Murakoze cyane. None rero tubwiye ngo mu kurya no mu kunywa Imana ishobora kudashimwa kuko umuntu yagwaye, kuko byagenze gute? Ni kuko umuntu yariye nabi maze ivyo agiye kurya kandi hari byiza kurya bikamwubaka, ariko akarya ibimusambura, akarya ibimwonona. Kuko nawe uko Imana yakuremye yakugize ikazoza igasanga wasambaguritse ari wo wavyiteye, niho haho rero iriya ngingo rero yakira ivyo bintu, yakira ivyo kurya ikakira n'ivyo kunywa, ihura n'ingorane nyinshi bitewe n'uko abantu baza bashirayo ivy'Imana itageze bitari ku murongo mwiza. Murakoze cyane. Tubwire nk'ibintu 3 canke 4 muri za ngeso mbi zo mu kurya no kunywa zishobora gutuma umushishito utamera. Reka ni byinshi by'ubwabyo, ariko reka je mvuge akantu isi ikunze, agapiripiri, kurya agapiripiri. Agapiripiri sinzi ko gasosa karababa ku rurimi. Kurya kababa ku rurimi niyo gashika hariya gateza ingorane. Abantu rero umenga agapiripiri umenga ni kibazo. Ibyo rero umubiri ukunda kandi buriya sinzi baza bavuga ngo kazana kayabago kagira gute. Nuko abantu hariho ukuntu kagera kagaturira udutsi twumva twaka ururimi, maze sasi ukumva ikiryoshe n'ikibishe bigahera ku rurimi, noneho bigakabugwa n'ipiri no kuza kw'ipiripiri. Ririya rero imaze kuja hariya mu mushishito bigira ingorane, biteza ingwara izo bita rezurisere n'ibindi byinshi. Noneho ibisebe byo mu mushishito turiya tuntu tukavako umuntu akagira ingorane. Hari umuntu nigeze kubaza atubwira yuko ngo hari n'ibintu n'ingorane zijanye no kunywa amazi uri kurarya ukavanga indya n'amazi, nabyo ni ibintu nk'ivyo nari navuze kamwe muri byinshi. Gufata ukarya wongera uvanga n'amazi, urya usomeza, izo ni ingorane biteraza ingorane y'umushishito. Nico kimwe no kunywa ibintu bikanye cyane bijya biri muri frigo, bya bindi unywa cyangwa ukarya ukumva uko biriko bigenda uvyumva bigashika bivyumva, bijya n'ingorane. Co kimwe no kurya ibintu cyangwa se kunywa ibintu bishushe biturira cyane, ivyo byose n'ingorane ku mushishito n'abasi umushishito. Muri make umuntu agomba kumufasha ngo akiri umushishito bitamugoye, uwo mufasha gute? Tubanza kumufasha kwirinda ibimutewe umushishito. Nyuma yaho amaze kuvyumvira turamurangira imiti ishobora kumwunganira kugira ngo imusubize ku rutonde rwiza yarasanzwe, ariko arakira neza cyane gose. Ntaco Imana yakoreye ubusa, Imana yujuje ibintu bishobora kugirira neza umuntu. Imana niyo mpamvu yise urukundo. Dukoresha imiti imeze gute? Reka tuvuge kimwe cyangwa se bibiri. Reka ndabarangira amashu, ari amababi y'amashu ngira ngo abantu amashu nyene ajya turya ajya turya, ariko byiza baze bafate biriya bibabi baza biti bikuku bijya by'inyuma badateka ngo bishe, bijya wingiye no kwisoko no bijya n'imari. kandi uko tuvuga ibibazo babirangiye n'abaruhijwe niyo ngwara y'umushishito kugira ngo nabo baze bafashwe. Baze bagende bafate ibibabi 10 babizane babironge neza. Bace bafata n'ikiraya kiri moyenne rutari runini kandi katari gatoya, bakaronge batagihwasi. Nyuma yaho nibaba bafise hajya machine ko kumixa gakora imitobe, baze bakoresha, ariko batanagafise baze bategure isekuru neza, hanyuma bisekura bashemwe basekure babinoze. Bimaze kunoga bakure bashire ahantu mu combo ciza bateguye. Nyuma yaho bashiremo litiro n'inusu y'amazi, bavugute bakanye bamimine, hanyuma uwo mutobe niwo bazohora banywa mu gitondo saa sita no ku mugoroba akarahuri, bakakwiza imisi 9 bikurikiranya. Ariko umuti nk'uyo bitewe nuko utaza ubikika igihe kirekire kandi abenshi bakaba badafise n'amafrigo, ntuzurenza imisi 3 naho nyene bivanye no kungene wawubitse. Iyo rero umaze kononeka rutarahera, kurya wawuteguye niko wongera ugategura uwundi, ariko icingenzi ugakwiza misi 9. Nta kindi kintu vanga
kume biranabishe ariko n'ingwara y'umushishito ntiryoshe nayo ibishe kurusha uko uwo mutubishe nubwo bishe ushizemo kabuki kugira ngo bigamuke vyoba vyiza nta ngorane ariko ntiwovyankishwa no kubihwa kwawo ahubwo wona unywa kugira ngo ukire n'ubuki nabwo bushizemo utwiko nka tunganye woshamo utwiko nka dutatu nta kibazo cya tubiri mu karahuri mu karahuri ubwo rero abariko baradukurikirana tubashimire kandi twizere yuko no mu bindi biganiro zoza kuduha umuco kubijanye n'ingene abantu bokwirinda ingwara nuko bozivura byoroshe murumva ko uwo muti ari umuti uri hafi umuntu wese ashobora kuwuronka nta muntu atowuronka kandi ntuzimvye wari wese yowushikira kandi nimwaduhamagara kubwo gufashwa n'Imana tuzoza dushimira abariko baradukurikirana kandi tubifurize gukira ingwara zose mu izina rya Yesu amen Rinda umubiri wawe n'urusengero rw'omwe muyera Rinda umubiri wawe n'ingoro y'Imana Rinda umubiri wawe niwiremye ngo wigenge reka kunyukugomba Yesu agomba ko